gatoyi mbona iminwa yayigiye avuga ngo mbya Ntare tembe asatende aca ntuma ngo genda urama pire hariyo nkaca mpaguruka nkagenda urumva abonye gusa turi kumwe aca ntuma ahantu marana nituma amayinite ngo genda ugura amayinite kubera iki abonye turi kumwe na Princia ujya anyura muzi ni mu kazi kiwawe urumva kandi ujya anye nta bintu byinshi yarasanzwe amenyereye hari ukuntu rero umukozi abona wundi muntu afise aka experience gatoyi amwegera kugira ngo nawe amenya kazi ya Belgique tata Burundi ayuwe kazi Ntare mu bisanzwe ariko aramwigisha kazi tunamwigisha kazi ndamubarira ati ngo rushaka Ntare afise experience ariko amwigisha kazi azona papa wanje kweri oya ikindi kintu ahubwo wewe ni umeze nka papa wiwawe kwera no kubayagurika jo kintu none Ntare nakubwiye ko nice ari we muntu wa mbere yanezerewe kubona Princia bamwirukanye ujya nice dukorana mibi si bijuwi gusa rero mu kazi kiwe nimba biriko biragenda uko onye twe natwege turafise urugudandaza amavoka we niwacu uja kotsa inyama je nagiye kotsa inyama none arikiziriko nakubohesheje cha urasha kwigira ikiziriko ni rya contrat je nimwaje kunsaba muri oya muri mu gihe arashavuga ati je ndagwaye ndabasavye bavyeyi nuko nimbara amahera make mu ciringo ni ngufiya ndabivemwo byose birashoboka hari kuntu rega bishobora kuba icitwazo urumva hari umuntu aba yarabuze yaguca urumva hari umuntu aburi yaguca akacabona kandi kana akacavuga have ndamufatire kuraka je nivyo mbona rero ko biraba kuri boss wacu ngaho Okay bakunzi ba INYISHU media ndabaramukije mwiriwe uno musi turi mu kumugoroba nco gituma mvuze mwiriwe aha bivanye naho muri rero mucamo kirinda mukanyo mushaka gusa ariko sindabagayeko mwakinda mukanyo mushaka kubera ko mvuze mwiriwe bivanye na n'igihe tugezemo ini wacu turi ku mugoroba abari mu gitondo mwaramutse rero turi kumwe na Ntare ngaha anya ngango mabibona nije ndi kuri microphone nikuze John turi kumwe na Ntare no musi nta niyo ndamuha kunda kuyinyaka mu kiganiro no musi kanya ka microphone candagiye rega kwanza akuze je sinoyitora kuva Princia yagiriye microphone musigaye mushirako na telefone ngaha inyuma yagiye ajanye zimwe ziwe twaratunze yagiye ajanye zimwe ziwe none ziwiwe zakoze kangahe oya ushaka kuduponda zakoze kangahe za Princia tubandanye sawa oya ntaco gusa no musi kanya ka microphone candika ikiganiro catuzimya kamera wavyumvise cyangwa ndagukubite nkuko rokubita abandi je nayo notora nayo nokora kubu narakora kongira yi okay turi kumwe kandi na X-ray bam cyangwa uwo muzi nka Bahebiyake akaba na boss wa INYISHU media X-ray bite sawa meze bien uno musi gura mu gitondo wamye uri ushavuye uko nyene ntushaka no kumwenyura rega turi n'imbere ya kamera baba bashaka kubona gasurira n'abandi badukurikira Shawrazi ishusho y'umuntu kuni bimeze rimwe arimo turagira urashaka kubona nubusa nk'umuntu ashavuye ariko mu mutima wanje mbafise umunezero ndabizi wategezwa kugira umunezero kubera umwansi wawe waraye umwikuye kwizosi waramwikuye kwizosi umunezero utegezwa kubamwe so Ntare rega itumye ndabicarika ngaha anya wabona ko we nako umwasi yiwiwe yikuye kwizosi ninde we ntavyuzi je ashaka kumenya uwo mwasi yikuye kwizosi umuvuge apana kuvugira mu migani nk'abantu bakera vuga dudurirako oya jewe kududurirako ntiwabonye ko yaciye atwenga umwasi wawe ninde X-ray bar Bo Jeff Sabasi benshi na munabura uwo wikuye kwizosi mwasi wa mbere ku bantu ni shetani nene no yarari ku bantu shetani no yaramuri kwizosi oya warazi catumye yatwenga oya nima no mwijura irafise abansi sha mugabo gusa uwo waraye wikuye kwizosi umviriza je rero je ndakopya Imana niho ngerageza ko no kwiga n'Imana uko nimeze uruba rero biragoye ariko turagerageza kuko ugerageje urondera abagenzi beza wewe uchika ufise ingeso nziza ukawutembera n'abagenzi babi nawe urumva uchika ubikirara ibintu nk'ivyo je rero uvuga ati ngo mwasi nibindi ageno wanda mufise nawe ejo nyene cyangwa no musi nibindi nawe nyene usanga nawe nyene uri umwasi wanje no shaye gukoresha imigani maze ndakubwiye akantu kamwe gusa ndakavuga mu Congereza to play God is a sin bisigura kwigana Imana n'icyaha kwigira kushira mu kibanza c'Imana uko uriko akora icaha aha mu Giswahili bisigura kumuiga Mungu ni zambi Gifaransa imite kwa
imana mu gifaransa ni gute imiter Dieu c'est un péché nagomba imiter Dieu c'est un péché c'est un péché urumva rero mu bisanzwe uvuze ngo namwiga Mungu nshaka kumera nk'Imana oya ico ni cya kubera n'abantu uzosanga uri kurabajera ukutariko uviriza urabona n'umuvyeyi wawe mu gihe muvyeyi wafise ingeso nziza kuno n'abavyeyi n'ababanyi n'ibindi bica bisaba nawe ko nk'umwana wawe uvuga ati papa wanje aha muri aka gace kacu navugwa nabi reka najewe ngerageze ndonirya ingeso ya papa wanje ndabe ko abantu bazogenda bagira iki bavuga neza kuvuga rero Imana yo mwijuru niyo papa wacu wa twese rero mu gihe Imana itubwira ati bana banje mugerageze mukundane uruba mu yamaze kuvuga Imana yonyene yamaze kuvuga ati yaranse urazi ko muri Bibiliya reka nakubwira muri Bibiliya cyangwa muri Korani ari ahantu handitswe neza ko kwica katari icaha rero ari amajambo nyene kuri kwica katari icaha kubera n'Imana yica ari ahantu vyanditswe mugabo rero ari Bibiliya kifatira amakorani ndugangu utapotea njia hari akajambo avuze ngo hari igihe usanga so wawe abayeho bamuvuga neza muri ako gacimbira bamuvuga neza bisigura uri umuhungu utegereza gukurikirana ibintu bya se wiwe kandi we papa wiwawe tembera nka se like a son like a father papa wawe uramwigana papa wawe nawe uramwigana kujyanye na meza nimba papa wawe nimba papa wawe ari umuganga ari umuvuzi kujya dora tumubona nimba ari umurozi kujyanye ni dora tubibona bisigurana ucumugana kujyanye ko kajamura rishatse kuvuga size ko tubandanye turekana n'ibyo bintu okay sawa bakunzi banyishu meza rero ikibazo kituricaritse ngaha anya nkuko nandi ko ndabivuga ngo umwasi yakuvuye kwizosha gaca twenga nandi kumvuga umwasi wiwe Princia ngira ngo urazi ko yari yamaze gucika umwasi wiwe mu gihe yari ubwo n'urusaku na Netflix urazi ko no mu gatondo wangerageje uko nyene reka nangure kubayagurika rero no mu gatondo angerageje wansazaho ndi nicare nimagaze n'abagenzi bashutangwa kumbwira ivyo bintu ngo Princia ngo dafise amakuru kumwirukana mu gihe ariko kwaza yigira ubushefu ku kazi naje nzira n'umuntu ari umushefu kandi ubushefu bo muri vide ofu mugira ubushefu bw'akamaro urumva gusa ari abantu nyene nibo bura kwisunga ibintu bati ngo kubera kanaka gusa ari undi butumwa ngumba ndamubwire Ntare yahora yishinga ko ari mama inyishu Juwaze mbere ya mama inyishu ku mapenzi amini ko atafuta dolari je ndi ndondera amahera bakoze anyishu media bamenye jewe n'abantu usanga imbose bazanya amajambo je sindabakunda kirese mama kirese Princia namara ariko arazakabasamaza hajya ngo arafise amahera lakini uza mikrofone yake twarayikoresheje twebwe ntiyashise yagiye kuri biro gusa yacagenda umukameramani wiwe muramuzi nguma ndabisubiramwe sasa muwache sasa hivyo gusa ikintu ngoma ndamubwire nani Ntare je nguma n'ubutuntu n'utundi ngo rero ngo kubera iki ngo excellent nako nyene kafashe decision yo kumwirukana Princia watamwicarika ngo kumicarika hasi ngo tumuhanure hanura ikibambazi hanura igiti Princia uraze amajambo avuga y'amani n'ibindi uyo nawe usanga ari amazimisa ari mu rukundo na Princia umviriza kwanza je na rukundo ndimwo na Princia urumva bakunzi banyishu media Princia nimba baramutse bamwirukana ku kazi bamwe bariko bavuga ngo ni kubera ngo jeyo ngo turi mu rukundo nawe je Princia ntabwo turi mu rukundo urumva kandi ni video ya mbere ngo Bahebiyake niwe yayikameye na telefone kubera jalousie voilà aho niho nashaka kugera nije natanguye je sinokundana n'umuntu ameze nk'imene reka ndabivugisha ukuri je nokundana na Princia gute je fise stabilisation yiwanje sirivuga none jewe Princia naramwanse nundi asuye nkamwirukana kubera ndiko ndabona ariko aramusamaza Ntare muri no misi hezi bagumye bafatana kuri teri ndamubwira ati Ntare kuko ubwa mbere jewe na Ntare twari sambamba hivi kuteri twari mu rugamba urumva abantu bize hanze hari ukuntu bafise care urumva ku mwanya usanga aguma afata umuntu uje umuravye Belgique wapi wamesoma Belgique ndetse munadanganye ko waga mwabazanye ndo twari tubizi none ivyo vya Belgique je yamuzanye he siwe yizanye no twari tubizi vya Belgique sasa naje ndabizi so wamwakiriye wewe uzogenda iwawe papa wawe niwe yamwanse no mu gitabo arimenya je namwirukanye rero kandi ubu rero vyumye akazogaruka hajya muzombwira niba bari Bahebiyake canke X-ray urumva sasa mwashi turakufyetiriza uyu mu rugamba ubu two darondera amahera wallahi namwebwe mugabe gwagwaruka kubera iki abanyafrika nitwo kwisunga nk'abandi nk'ibindi bihugu mu gihe bariko barakora akazi neza bisunga akazi
seulement mugabo ino ugomba uvangatiranya urukundo akazi itelefone uri ku kazi gusa urukundo ni vie privée voilà birakenewe ariko rero umwanya w'akazi s'il vous plaît twitondera akazi aka kazi no munsi kashaka kwamara makeya mugabo aka kazi nyene niko kazotuma mwebwe muronga amara menshi mu millionaire nguvuga aka kazi gato kamera makeya kakunaniye nukuvuga nakandi kazi nakazi kamera menshi uzoronga mu gihe utangwe kunaniye no kwishura azi ko twatanga kuri 0 tudwa kushaka kuri mamiliyari gushika n'ubu ni gifisi giherezo ryayo none sasa leo iyi 0 ikunaniye enzo ishobora nero kuvuga namuyebwe mugabe rero ntari nampatia gasopo amazi misinga yadatonda urazi ko munasivye gatoya ku kazi agira iki arahano apana guhanwa aracwa amande amahera turagenda none imisi 30 urumva ayo mahera izo baranga kandi urumva turi tariki zo ku ntango rero cyavuga ati ngo kubera ngo yaramwirukanye jana kukuya kitu kimoya jumviza je kintu cyaje kumbabaza gusumba ibindi bintu byose nuko mwache mufata ibitari ivyo mubigira vyo oya Ntare ni cyahe kumwirukana Princia ako gasa bo je kumwirukana Princia je fise contrat yiwanje kwanza urumva fise contrat yiwanje kandi na contrat fise ujya anye turabizi ivyiwiwe ntahembwa ntagira gute ujya ahubwo yoje kubafasha mbere na nico gituma abariye na microphone mbega muzisigaye zimeze uku unye microphone zakoye tuzitumikishaga izi ni ziwanyu yego ko twara dukoresha nziza ubu naho mwazanye ibi navyo biporoporo mwabitse bya Princia byagiye he umviriza unasikia naro utangwe kugana ibintu ukora kandi ivyo ivi urakora na nywele za Ntare ubwa mbere ufise imishasi itukura ariko rero utangwe kugaya ikintu cyatumye ipo kwa zarahinduse uhembwa amahera makeya ahembwa amahera makeya mugaka ahembwa amahera avuye ku mutima je agatima gato gato je no guhemba 10,000 mugaka azana n'imigisha je sigo nditapa ndababwiza ukuri akoze abanyishu media je ara diaspora tuvugana nabo hari aba diaspora tuvugana nabo rero aba diaspora n'ubu tuvuganye nabo rimwe tu imigishira basesekarira ariye acana mimi rero imana yazanye ngaha je yazanye ngaha kugira ngira iki tizama ifi yakes don sinjenda mu managing wito abademo ashaga heba ukuvuga ari kuntu Sauda sasa Sauda si umugore wito abademo bafise umuntu umwe acha hapo tusiende mu byake kubera twovuga byinshi ikintu gihari umviriza Javis imigisha kandi akore kuwundi raba Mr Sami twarakoranye bageze sasa njye kwambesa mweye mudashaka kunyigana je cyangwa kuri kenje ndo urababwira ubu aho tugeze rero na sentiment nkene gukoresha mu kazi kanje nkomba nkoreshe article 15 uzoshaka gire na wewe gikuwa gasopo kanyuma achi imisi virusiba lakini umviriza iyo ni jaruzi ngoja ni jaruzi uyu kandi bitangwe muri no minsi vuba cyane ubijya video tuko turagenda mana abonye Princia nkoze ko gatoyi mbona iminwa avuga kwambia Ntare tembe asatende acha numa ngo genda urama pire hariyo nkaca mpaguruka nkagenda urumva abonye gusa turi kumwe aca ntuma ahantu marana nituma mayinite ngo genda ugura mayinite kubera iki abonye turi kumwe na Princia ujya anyura muzi ni mu kazi kiwawe urumva kandi ujya anye nta bintu byinshi yarasanzwe amenyereye hari ukuntu rero umukozi abona wundi muntu afise aka experience gatoyi amwegera kugira ngo nawe amenya kazi ya Belgique tata Burundi ayuwe kazi Ntare mu bisanzwe ariko arumvisha kazi turamwigisha kazi ndamubarira ati ngo rushaka Ntare afise experience ariko amwigisha kazi azona papa wanje kweri oya ikindi kintu ahubwo we ni umeze nka papa wiwawe kwera no kubayagurika jo kimwe none Ntare nakubwiye ko nice ari wa muntu wa mbere yanezerewe kubona Princia bamwirukanye ujya nice dukorana mibi yose bijuwi gusa rero mu kazi kiwe nimba biriko biragenda uko onye twe natwege turafise urugudandaza amavoka we niwacu uja kotsa inyama je nagiye kotsa inyama none arikiziriko nakubohesheje cha urasha kwigira ikiziriko ni rya contrat je nimwaje kunsaba miliyoni oya muri mu gihe arashavuga ati je ndagwaye ndabasavye bavyeyi nuko nimbara amahera make mu nshingo ni ngufiya ndabivemwo ese birashoboka ari kuntu rega bishobora kuba icitwazo urumva hari umuntu aba yarabuze yaguca urumva hari umuntu aburi yaguca akacabona kandi kana akacavuga have ndamufatire kuraka je nivyo mbona rero ko biraba kuri boss wacu ngaho oya nakazi riko gagufata je sino gufata vraiment kandi turi uri ku kwezi turi fedi haja nimbohe tuko musho wa mwezi wa mwaka plutôt urumva nayo aha bisaba yuko ko dukora ize kugira
janvier février tufise akanotsi urumva apana ibintu byo gusamara umuntu ashaka gusamara ntave aratuvemwo kuko nakare warabavuga ati ngo amashiga barangaye atatu mugabo je kubyiwanje aho tugeze rero ishiga rimwe rirashaka guteka ntiryarika ndashaka kwarika mani ni mu mutwe byose no mu mutwe aha wo kwikamera uga presentinga wewe Joanine unazi kamere hatuna trepie tutataka amahera kino gihe niyo mavu abarundi usigaye turi umva abarundi benshi n'abanebwe niyo mavu ubunebwe bwabo uzotuma wowe uri hasi raba ibindi bihugu tuguma dukora niyo mavu n'umukuru w'igihugu aguma dushimira toye dukori ugwaruka rero mu gihe uri kuba n'urundi gwaruka kwase gukora no cyo umunebe nka Ntare aguma asiba kubera urukundo oya none Ntare mveza ndababarire je nta rukundo ndimwo nta rukundo ndimwo misi kadazi mapenzi urumva mimi aguma bivuga arafise akantu k'agashari navyo wumva aragafise gusa jewe nta nakimwe kuva mu kazi kiwiwe nagumana akazi kiwe ahamagara abakozi benshi baburondera ubuzi bwiwe n'ubwa mbere yaranyirukanye murabizi n'ubu bwa kabiri basi nabivugire nga anyambare ko anyirukanye basi ngende kwirukana sino kwirukana mu gihe ndiko ndaguha impanuro icambere ariko mu gihe vyanse kunda kugira cyanda kwirukana kuko ndabifise mu uburenganzira bwo kwirukana gusuca umuhana nawe wa miliyoni kandi contrat yabwo ni je no cyanda munana akazi kandi umwirukanye no cyanda ndamwirukana je bati rero zanijya contrat yanje ndakwereka amakosa wagize hagaca yabona bati jewe namera ndagusaba kandi ndakwirukane gusa basi ndondira abandi ndavuga ko kantu basi bati agafaveri urumva ariko ku buryo ari abantu arugwaruka gushirukura runera akazi ibabona amahera ubu nikure murabizi sasa toce nivya kufitiriza nduguzanga tururunganwe rumwe sindagusumba amahera sindagusumba ubwiza bwo mu isura sindagusumba ibi n'ibindi ariko no ndagusumbya akantu gato muri akantu gato ndagusumbye gerageza ukagendere akubahe kuko nawe kasha kuko nawe ari ibintu umbwira nkabigendera ko kandi uri umukozi wanje novuga ko je sinuvuga ko uri umukozi wanje uri umuntu dukorana uri umukozi wawe okay voilà eka dufata uko bazi ariko rero twese twubahane twubahane gusa Bahebiyake umvira mvuga akantu kanyuma kandi ugumuvuga ngo nuko gusotora gusa ariko reka ndakavuge wewe wirukanye Princia kubera ko utamwirukanye kiriya gihe cyose yaraza akavuza umuziki muri studio hajya muri biro yacu yaraza agafata imashini kwa yishakiye umuntu ariko akora akazi akamubuza ibyo ariko arakora Princia niwe muntu wa mbere yashobora guhagarika ikiganiro kiriko kiraba ariko ayo makosa yose ntiyari bwigire atuma wowe umuhagarika ariko ubu unya video gusa wafashe bariko batambana Ntare Princia nyuma y'imisi bitubonye yahagaritswe wallahi yo si shari Ntare vugisha ko reka ndakwere ndaza abakunzi ba INYISHU media bariko baradukurikirana bariko barankurikirana jewe ukuntu meze cyangwa ukuntu ndemye je sifatira ishavu aho nyene kirazira gufata decision ushavuye cyane cyangwa ufise umunezero urenze je rero ndasuzuma umuntu ayo makosa yose mwabigeze ko yambwiye warabonye cyo ariko nabivuze kwije none je ndaraba kwa bisigura ko wabimbwiye gusa ngano afungwa na mapenzi yake hapana nafungwa na mapenzi gani ule mimi tunapendana turakundanye wao wapi na mapenzi zapendana na Princia je nkasubira sino kunana n'imene oya uje je nafata nk'imene umviriza turamuha icubahiro ciyo ujya n'umuntu apana impene hari ibi umuntu n'ibikoko biratandukanye ndamureza najita Simba je rero reka ndamuhamagara imene kuko imene uyikweze iragenda la chèvre mu gifaransa the goat mu Congereza mbuzi mu Kiswahili rero bakunzi ba INYISHU media reka tuhereze ikiganiro ngako kugira ndabantu muza guhuza ariko bavyumvise Ntare je namaze gushikana ubutumwa kandi twashimiye kubishira ku mugaragaro urazi Ntare ko ashobora guheba akazi muri iki gihe sasa ako atwereka mu Bufaransa naki aba wala ni hatari bagacimbira kanyu ngorane sasa njoivo rero igihari Ntare mani ubona kupenda sana kuko uri umuntu uri gukora akazi kandi uri umuntu yumva kuko n'ubwa mbere wari ufise ingeso yo kugwana abakozi ba INYISHU media baraguhanuye wacuvuga ati rero kuvuga ngo nakazi gusa nakurikiranya bwo nakurikiranye n'abantu kuko abantu nibo ubutunzi bwa mbere ku isi nibakubeshe uno munsi bakora mtuni watu mtuni watu amahera n'abantu apana mtuni watu rero niko ndamuhimanuro agerageze rero ayuva impanuro kuko akakazi turimwo ngaho no musi w'imba amahera make mugabo kazohuza n'abantu utuma wewe baguha icubahiro njo ivu so Ntare none wewe bivuze kwiki nta kintu numva mfise no bandanya mvuga ngaho none ufashe decision ko rero kureka akazi nka jewe boje ibyo ntavyo ndakubariye akazi yoheba yoheba gute aho ahevye n'ubunyana cy'amaru amahera na kibazo
Misipenda tawanza ibe kazi gusa niho namuimanura birashika Lakini nyene no wasema kwishure. Urega uri kwarura amahera gusa boss. None personality. Kandi ndiko Urumva rero haza namuhanura. tukumariye. Ikosa rimwe ugacuma amagara umwamaga umuhanura. Hari ikibazo. Nashayeberamwe kazi. Gusa ntare nta makosa yari yagize. Ntare je nta kosa namuharura. Kwikundanira n'umuntu hari ico. Bakunzi nta nubwo dukundana. Urumva nawe yari kwasiga kwatuba. Nyaco mubandi mutakundana bisaba yuko rero witahura. Ega naranga ari kivyershe. Bakunzi banyese. Wamufashe uku agacagendera. Anafuka Nasaga jewe umuntu gajewe. Rindira nakubariye. Jewe nyene nta n'umukobwa wawe nyene ndabarira ndagukunda. Urumva? Sindigera ndabibarira n'umuntu n'umwe. No ico tubavuze ngo uracari vye. Niko nakubarira. Niko mvuga uku. Ujya mukobwa yakuriye muri Belgique. Muri Belgique aya abantu umukoze ko gusa gatoye urumva? Niyo stylizi wawe uzora babazungu naho babari he baguma bakoranako baguma bagira gute. Urumva? Sasa kama kari muuma Bahebiyake. Bosi wetu atusame basi ami. So bakunzi ba INYISHU Media ndabashimire cyane yari X-ray bam cyangwa Bahebiyake ari kumwe na Ntare hama imbere kuri microphone hariho jewe nyene kuze ciao ciao.